je nkitangwa kuzanga kuri TikTok sinari nje mu matiku sinari nje ushikana n'umuntu n'umwe ntangorane nari je ndondera I came in peace avyumva I came in peace kandi nta gahunda n'imwe nari mfise kubaza umuntu kiki suswa li Imana ishimwe naringira ndyame okay so jewe narabeshewe cyane narandagajwe cyane kandi ndabirushe igituma ndabirushe ni kubera ko nubwo umuntu yoba afise ahantu yihangana aragira igihe akavuga ati no enough is enough no kuri kabisa mumbabarira ati enough is enough nari nagize list y'amapoints uvuga ko nari nzi ko wahebye so jewe abantu benshi bagiye kumenya muri saga canke mu bintu bitandukanye muga ahanini ndashaka kuvuga ya mbere abantu bumva ko ariyo ituma jewe n'umugore uno musingira ndamwita umugore wa producer umu ex wanje ko ari cyo dupfa jewe ngira ndabereke ntuzenya let me see ngene connecte ku yindi account kugira mushobore kubona ama screenshot amwe y'ibintu bimwe ko nubwo noba nihangana nibaza ko hogira igihe nkaruha amajambo yashikirijwe ahanini n'umuntu yitwa X madame wa producteur n'amajambo adahesha icubahiro umuntu n'umwe nta n'umuntu n'umwe yokumva ashaka kuyavuga katangure live twumviriza amajambo komsa ngira ndagira intuze nimba ngo agirane uravyumva ibintu nk'ivyo jewe sinzi kubeshera umuntu n'ama message nayazana ngaha kuri ino pano nta kintu dupfa na Sharon niko ko ndi umugenzi w'umuntu akunda akamwanka tukiraho nibaza ko mu bantu aba recordinga ndabitanguye anyways mwashaka ku recordinga hama je vais ngira mbanze mpagariki ama commentaire cause jewe numva ntari muri mode yo kubona ama commentaire cyane mwava mu disturbing how do I fucking turn off the comments oya ntuyahagarike udashaka ko ndayahagarika mutampaye iki gift kinini yasi sinshaka kuyagira sinshaka kuyakomeza nimanze umenye isembe oya numva okay anyways okay sawa reka ndabarike amakomata gusa umuntu azana ibintu byo gutukana ndamubloka umuntu azana ibintu byo guhagarika ndamubloka twumvikane sindi ngaha kuvuga nabi numva kabisa mufashe kitaske ntava muri mood ngo mpave mvuga nabi kuko nkuvuga nabi thank you ntimko muri ama gift numva atariyo mood nshaka kubamo alright so this meuf a confirma ko jewe nawe ico dufa ari kintu citwa gusto alright jewe ngenda bereka ama screenshot y'umukobwa muri juillet mu mwaka uhetse nibaze ko ariho induru za jewe nawe zatanguye zivuye ku bintu nk'umwe mu ba no mwita mu influenceur Elva donc amajambo yavuze yigeze kumanura rimwe ngo ushaka gutanga conseil ngo siviza utanga conseil kuri YouTube muganda mubwiye ati ivyo bintu nibibaho kuko umuntu yatanze video kuri YouTube ama bakayikomenta ko
surtout ari umuntu musanzwe mutazi naye kuko jewe Davina ni sinamuzi ntiturahura nta namwe tuzinanye jewe nawe. Alright, so yagize ikiganiro après BMA hari ku mukubito agira donc agira ikiganiro kumwe n'undi mugabo wiwe avuga kumwe igituma yagwanye bla 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 bla. Cyane ndumviriza ikiganiro hama hari n'ibintu yari yavuze ntari na ntemeranya nawe ndamubwira ati oya nawe ntugashikutse. Rero jewe note bien uwo mukobwa ntituzi nanye. So ngiye message yanda bagerageze kuyibasomera. Namwandikiye nti iyo ntuze iyo commentaire murashobora kuyibona ku mukubito niho induru zose zahabaye. Uwo muntu avuga yuko twoba dupfa umuntu yitwa Gusto jewe mvuga ko ari umex wanje. Navuze gutya ayi Davina, please double check your words. Ni bonko umenya the facts. First off Rwanda nukuri nibanka kugukorera ngo bivuye BJ. Another thing, uba uzi umudiaspora umwe mubakora cyane muga bitavuze ko atabandi bahari bariko barakora. The same way bagura awards niko nabandi mu ma promotion baha ababo. So calm down umenye ko iyo micro uriko uravugira ko yari hari kubgawe sans toutefois kwikura ko agashambara kuri stage alors que uriko uvugira umuntu yateye ivyatsi iyo ngendo. Akababaro ntikobura. Muga next time scandal ikura amate mukanwa wewe apana BMA canke abandi. Please tu es une femme ivyo reka tubihebere abagabo twe tugwanire leur place. Ntugakore ibintu ubona vyosubiza inyuma abandi nimba ushaka kuja imbere. Iyo niyo commentaire nadize. Notez bien, moi je ne connais pas la fille, je n'ai jamais connu la fille, nta n'umunsi n'umwe turahura. Je commente comme no commenta ikiganiro icarico cyose. Mugabo abantu jewe tuzinanye entre parenthèses kuri Instagram avant yuko nza kuri TikTok barambwiye ngo guhanura umuntu kuri YouTube ntabwo vyari bikenewe. So iyi commentaire hariho ikintu jewe mwumva no banakoze kibi. D'après moi sinibaza ko hari ikintu no banakoze kibi ahubwo je namuhanuye nk'umuntu umugore wa producer sanzwe nkunda akora ibikorwa vyiza. Acha aranyishura yo shumi yanje navuze ivyo nzi kandi mfitiye igihamya. Wowe nawe manuka utange version yawe. Hama ce que j'ai fait me semble juste kuko nabikoze ndabishaka. Et je regrette rien. Kuko sinuriye stage nja gutambira udusore canke niyahagurira kubaraho. So uwo nawe uvuga ko yabiteye ivyatsi, tant pis pour lui nimba atabimbwiye. C'est qu'il a apprécié le geste, merci. Abantu banzi muri 2023 ngiye gushigikira Dramati nukuri. Jewe Sharon ndumuntu ndakunda entertainment kandi cyane. Ndayikunda kandi nukuri before yuko ndanayinjiramo publiquement gutangwa kuririmba gutangwa kugirane. Cyari abandi bantu nari nsanzwe mfasha. Hariya na hariya kuva muri I think 2017. Yeah, 2017. We na nyawayo n'umunsi ndiko ndatukirwa. Je twawe yogenda mu akazi. Duhura nawe sinzi ko mibuka
umuntu donc umuntu yitwa DB Music de DB Entertainment. C'est lui yariko abatwara muri justice kubera bari bavuye muri management. And then all right, hold on. Ngira mfate nje. Alright. Iyi ni ntuzenya yanje. Iyi ni account yindi. So tugira dukorere kuri iyi ntuze mbe asha ni gute ashobora kugira face to face. Jesus Christ. Wait. Shaka. Baje mumbabarire jewe ibintu vya ntuze ntavyonzi. Ibintu vya cause nshaka kubaha ama screenshot amwamwe. Okay. Explain both. Okay. Alright. Okay. Dushaka dukorere ngaho. Alright. Jewe mu bintu vyaravuzwe yuko ata mafaranga jewe Sharon nasabwe. Reka ngira ndabereke ahantu hamwe jewe shobora gutatahura ukungene nambikwa ibara n'abantu bigira yuko babaza umuntu batazi ikintu na kimwe. Alright, let's go back to 2022. Mba menshi mugabo bakibagira yuko guys mutagize tapote birabasha bakankorora insakunda bazaniye ntimuzozironka. Settings. Alright. Alright. So ego turi kubibona. uyu n'umuntu twandikiraniye amafaranga atansabye. Unashima umusi sinzi ko muriko murabona date hejuru. Hari le 10 octobre 2022. Ayibona. Yandika n'izina ryanje Lishahone gusa aca ndamubwira ntoya ongerako amazina yanje yose genda bereke aca arandungikira ikindi gipapuro yasuye gusinya Lishahone Ketia Ishimwe aravyongerako vyose ayo n'amazina ntawe n'abavyeyi arasinya. Uyu uyagaba nange n'umuntu jewe nasabye amafaranga natwaye mu gasho muri 2024 ngo nuko ngo biki nibiki dawo turacara. Okay, let me see. Some uri ku ruhande. Hello, sava umeze fresh. So twashaka tugusabe sivyo kunda utugurane 200k twongereze duheze gukora ivyo turimo uzoba ukoze. Ugurana donc nayo muzonsubiza. Turabibona. Ngume mwibuka yuko ari umuntu tutakundanye jewe nafungishije kubera ko yanse amana. Aho ni mwari. C'était septembre 2018. Mu mwaka wa 2022. Ngizi n'izindi. Duradusomera.
ajya desamire mwayabonye Twayabonye. sisa mire mwayabonye tuguma dusaba Twayabonye. ati kubafasha kubera muri kumwe na ba Birimani wapi ofete ni kubera mwese ndabakunda kandi ijya bounce mwasohoye wait kubera ijya bounce mwasohoye hari abantu bagumye basaba ko mukorana mwese hamarika kwanza tubanze dukure igikorwa ca mbere mu nzira erega Jesse nkora ndi umunyeshuri urabona kakaba nange kangire gucyaye ko musabwa ndabisome ndavyegereye wait oya duhe support yawe ubu kuko niho tuyikeneye bla 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 okay nituyikiri kumwe na management turiko dukora twenyene sasa EP iriko iradutwara amahera menshi hanyuma Birimani that's why I need to turn off the comments because I can't see kuko twari twapanze no okay technically urumva bari basanzwe bafitanye gahunda yo gukorana na ba Birimani boys uravyumva zifungiye mwa kano kanya commentaire urabona ko bikenewe where do I turn how do I turn off that comments allow no comment all right this is even better okay iko idutwara amahera menshi hama Birimani baje dukore twe audio tuzoca tuyiriha kuko twari dusanzwe dufitaniye gahunda yo gukorana nabo twabaye stable hama dupfume tubwira bla 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 izi ni message z'umuntu jewe nagiye gufungisha kubera ko yanse kuturyamana guys mugume mukibuka. All right, let's go back on YouTube alors. Sindavuga ukunye nakundanye na Gusto nico twavuye. Message zavuye. Muze muvyumvirize. Ni yari karanuka misi yose. Avuga ngo nagiye kwa Gusto Nta kintu atandutse ivya Breezy. Atazanya abana banje na Breezy. Uravyumva. Yamarika aravuga ngo Gusto. Hari ikindi kintu arigera nuka. Okay. Mu bintu uyu mukobwa mpora mvuga yuko tumaze gupfa arakunda guhagarara kwanu kamwe ka Gusto arashaka kumvisha abantu kungene jewe ndi mubi ava Gusto kungene shaka Gusto kungene ngirante ntumbaze uyu mukobwa jewe twahuye muri 2000 kwa kanga naberetse screenshot yatumye bwa mbere dushwana inge ndabereke izindi message zanya wa mukobwa okay kijya kigurube cirabura nk'umutima umurushwa ubu ntaco adaposta atavuze izina Davina ejo ivyo aba producer ejo naka nimba ari promo vraiment wapi suko bayirondera uravyumva uyu ni nyawayo nyamukobwa ibintu byose tumaze kuvuga urumva aragenda agacertifier ko jewe dupfa umuntu witwa Gusto. All right, jewe the day before nanditse gutya today tuko turagwanira mu nzara tugashaka kuvyitirira injustice mwe izo mukora zingana gute pas forcément Davina muga hamwe twotangura list yoba ndende. Today ni iblage ko Gusto agwaye kubera ishano ejo dushobora kubegwa nkuko twabereye kwa Erika mais pourquoi au fait uyu n'umuntu banange ndiko ndahogwa aye Davina aratanga kuzana amajambo cyane ya Gusto agwaye mu bitaro iyi poste yabaye le 25 juillet 2024 mu mwaka uheze ndacabereka izindi uyu mukobwa abari kuvuga amajambo jewe ngaha hantu uyu mukobwa ngiki kindi kintu uyu mukobwa ahora yibagira je nageze kumaza ikintu ibona nageze kuyiposting navuga baby mama na iBreezy stop claiming ibikorwa mutakoze Zion by Victorious official
ntiyakozwe na one way but B skill beats kugira record mix and mastering doesn't make you the full producer iki cyari ikintu mu byo baby mama nabwo donc twatanguye dupfa aha hantu gaba nange murabona ibintu vyuko jewe gusto ngandi ndiko namuzana wapi atari uko navuze ati ahubwo tureke kumuvuga tubandanye alright Paul mama ivy'amantuzenya tubanze tubivemo vy'ama screenshot tubanze tubivemo dusubire kuri audio yo kuri YouTube hari indi jambo rigira wumva ariko aranuka Jerega nanje nabaza ati none baby mama aja kwa Gusto gute kandi afise umugabo. imagine umugabo abantu bose batuzi bujumbo barazi ko je namana n'umugabo wanje 24 sur 24 7 jours nta musi numwe tuvana Starboy Starboy je pense que ari musi urabona busy ari wenyene aka kantu mugasubirinye kuko bamana ça veut dire Ibreezy na Davina baramana which means ibintu byose Davina bari karavuga Ibreezy bari nyuma abari karavuga ati yes that's my girl that's my future wife which means green light ikivuze umugore gishobora n'umugabo ashobora kugishigikira kwa ko twarabonye ko bashigikiranira muri entertainment yabo dufate ukungene hariho amaparti y'abantu bari ngaho kugira baci nyuma y'amajambo amwe n'ibihagararo bafise kugira bacafuza abantu enough is enough baby mama pay attention umva vyakaba Absolutely. nta musi numwe ubaho Breezy inoba Linda uri umwana mubi namubwiye ati ngiye kuri toilette wanashaka mu nyuma yabonye ko Gusto yamwansi urumva rero ico dopfa wanashaka mu nyuma yabonye ko Gusto yamwansi yaciye namufungisha Sharon yaciye afungisha Gusto Sharon yaciye afungisha Gusto amaze kubona yuko Gusto yamwasi hari umuntu ngira darape ngamwe nganda mu darape as umuntu yitwa Nika abandi bamuzi kurindi zina nga asingiye kumuvuga izina giwe nimba byo kundi bafungura commentaire ndetse fete sishaka ingegato nabaretse gufungura ntuzi niba akidarapo ibintu dusoma commentaire dusoma vyaheze Barundi mnapenda busutwa anatapinge guys mukanga turaza kugira kubura connection kandi hari okay why is they coming aya iraj manang murabona iyi date c'était février le 15 2024 amafaranga mwabonye yuko ari amafaranga yo kuva muri 2022 ça veut dire 2 ans none 2 ans ariko niruka inyuma ya Gusto gabanange kugira n'ubundi ndamufungisha that doesn't make any sense uyu ni Gusto uyu ni Nika igituma ngira ndamuzana ngazi Nika nuko abantu benshi atamuzi as Nika donc ni surnom donc genda mwita yitwa gute yitwa Nika mufate ko ari Nika muga David azoza kwidarapa nawe nyene ngo arashaka kwidarapa avyumva nguyo le 15 février jewe niho natanga umutahe kwa Gusto kubera ko ndamubwiye ati muhungu amafaranga jewe ndayakeneye urumva ndi mu Burundi jewe I need money urumva kandi waravuze yuko uzoyansubiza please ndagusavye usubize utwanje avyumva twaravuganye kuri apere yigira ikinani ndamubwira wowe ubona yuko
udashoboye kunsubiza amafaranga yanje ukihakana igipapuro wasinye n'intoki zawe tugenda imbere y'ubutungane ama tuzoraba nyimba undi yaca utandiye kandi twaragiye imbere y'ubutungane aranyigarama mugi igipapuro yasinye caramutsinze amafaranga yanje narayasubijwe ndabazanira ifoto yaramufungishije kubera ko yamwase Yesu duhe ifoto bisa nk'umuntu yari ahanzi tuzi nayo hinge banange ndabereke akiza muting jewe ngira subire kuri screenshots iraha back uruhande Angels. Alright. Murabona iyi screenshot. iyo ni Gusto Yari ntuze ya statut yari yashizeko hanyuma cinandika Gusto 2 jours après dukundana today na Yambu ntayo. Abibona? Urumva aha twari twagize ntitwari twashwanye. muri 2020 C'était en 2022. Murabona décembre c'est le 5 2022. Twari tumaranye 2 mois dukundana online. So, ngiyi post ico yavuga. Protect your love before they take away. Love, okay, reka ndayisome kuri telefone yindi. Comme ça. Tugerageze gutahurana. Uwo muntu tutakundanye. Ngabo waduhuje tukaguma turi en contact tuyaga uko nyene ibintu bimwe bimwe tuba turi ko turabibona bivanye n'utuntu tumwe tumwe. So, c'était le 2 décembre. OK. Le 5 décembre. Where is that? Where is it? Ko nayo ndayibona ra. ntaco twayibonye ivyanditseho. Non, but anyways, donc techniquement donc vyavuga donc protéger umutima wawe uravyumva before yuko bawutwara parce que mu buzima bw'abantu bamwe urukundo ruza rimwe uravyumva hanyuma dosubire kuri YouTube hanyuma banange ko mumezuka Yesu Jana ndayifata nego nizake kumbe biri sérieux none ni gute twisanza ntabwo ndumiwe reka arandi makuru twe tutazi ndumiwe Sharon ikintu mupfa nikora ko ndi umugenzi man nikora ko ndi umugenzi une personne ashaka kuvuga ngo kuya ko ari umugenzi wa Gusto umuntu kuya ko ari umugenzi wa Gusto jewe turahamana Kenzo canke gakiza ninde muntu norungikira ama audio a playing ninde muntu afite second phone Onda ya playing kuri WhatsApp. playing kuri WhatsApp so ariyo audio zibinganda gusending ubunyene Nge mukunda ubusukwa nta no gutapinga rega amatwi yumva intoki zirakora. Banangi badalingi batapinga urababona bari muri mute. tapinga biraboneka. Oya harya tutima gusa ariko ntituko turagwira none ubona hejuru wecungana ko audio zagushitseho ashitse tindira ko bampa gusa bambwira ngo ndazishiremo ego zivuze zitatu ariko ni zitatu kimwe nimba narakubeshe ndagusaba imbabazi sivyo nawe nimba utambesheye kuri yodi wavuze iyo myaka iheze ntusaba imbabazi sivyo kuko jewe ko nabivuze nta famiye ya Gusto jewe nzi gushika n'ubu famiye ya Gusto nzi mushiki wiwe nta yindi famiye nzi
mu gitumba ndari maze imvye atakoresha telefone sharasha ndakukiza ukuri mfise ibintu vyose vyandengeye mu mutwe vyinshi nemera kumara demo quelque ta telefone nkoresha gukoresha kubera ntangura na bishasha ntangura n'umwaka mushasha ntangura n'ubuzima bwanje kuraba niko ndaca n'abagenzi baba bashaka bashasha cyangwa nabo dufise umenya ati tubanye kuri ibi tuja kuri ibi ivyo byisako navyo shaka vyo masori nimba vyakubabaje nimba ko ivyo vyakubabaje niko nanje vyanje vyambabaje vyawe wage ibijya wodi wakoze sivyo amavra masori sana Diege kunya nawe uzi ko udashobora kugenda kuvuga ibintu vya gusto kuko uzi ko bigaruka kuri social media akavyafisha niko nawe uraba neza ibintu ugenda uravuga canke ibintu uzi ko wabwiye abantu so hatugana ko habise ibyuma canke ukaraba ugahagarika kubivuga because it's not good ko bantu tuba turi muri iyi mihanda ya social media hanyuma nope je ntabwo nakubesheye maybe navyo wibuka mugana bwo nakubesheye nashima ivyo ni conversation twagiranye cagihe uwo musi wari muremure kweri umusi tuja muri massage tukava muri massage tukaca tugenda iwanyu nkaja bwana na gusto ibiki hanyuma ikintu wabeshe ntunga muri yo audio ni ujongo ngo gusto yarango yarani amakusha amacinana na Fernando happy ndi umusi sana natanye na Fernando vrem happy vrem hanyuma ikindi kintu naco jewe Sharon nari hakanye ko je na Fernando twaryamanye wayibwiye ugenda kuvuga ibintu nk'ivyo iriga Davina sumuntu wibanga uravyumva Davina sumuntu wibanga ibintu vyose uzi yuko waramubwiye canke uzi yuko wagize azoja hajya bidarape niko kazi kiwe hanyuma jewe ntacu bimbwiye kuko je Davina baramaze kubona yuko ibintu vyinshi avuga ari uburofa kandi nawe narakwihakanye ndavuga yuko nakuzi gusa it's not good man it's not good majambo nkayo naryoshe mfasha je nakubwiye ibyo bintu ariko uragaruka musi shaka no kubigarukamwo je nta buzima bw'umuntu mu mwaka ashaka kwinjiramwo sivyo kuko nukwanje buranani icyo gitabo nakubwiye nagurishije telefone mu kwicumi usugura telefone mbona niyinjiye mu bwati sinatanga umwaka nafise telefone kura maze ni kuri stress kimbeho ataki ndiko ndabona ataki sivyo ibi ko bavuga iki byabaye byarabaye niba nakushirije vraiment ndagusaba igongwe muri umwaka tutanguye shaka ibintu byo babaza umuntu bivuye kuri jewe nta kimwe nta wundi muntu je kuva so ko na telefone niwenza nyibintu byose byakahise by'inyuma nemeye kubisura mu kanwa banje nkabivuga nimba narakushirije ndafukamye mbere yawe umbabarire finish so inyuma y'izo audio urabona yaciye yandika biherere no ngaha ndanakwishuye kubera ndanakubaha kuko iminsi nakumenye wambereye uw'agaciro sinovyibagira warakoze uyu n'umuntu guys aryamana ku gitanda kimwe na Gusto banange umuntu aryamana ku gitanda na Gusto kimwe jewe turahura tugasangira comme si de rien n'était ntituyaga Gusto tuyaga ibyacu tugatera inkuru je na kibazo nse no kuba umugenzi n'umuntu n'umwe uwo nyawayo ngo ni baby mama canke umugore wa producer jewe umukobwa twigeze kuba turabagenzi byari ubwo bugenzi bwatanguye amaze kunyararaza audio mwabonye uravyumva audio mwabonye ya jewe na Gusto ngo twararyamanye na jewe na Fernando twararyamanye bla 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 nkuko aguma bikonfirma muri aya audio kuri live akabivugamo ivyo bintu do you guys think yuko vyakwere
Sharon ari jewe mukobwa wa mbere baby mama yoba gwanya kubera ko yoba fuhira abasani bamwimye. Baby mama twigeze kwa tuvugana I think so dushwana bigitangura induru kuri social media byatangwe mijuye. Mu nyuma twagiye kuba abagenzi n'uwo mukobwa. Jewe uko ndumuntu ndakunda amahoro. Umuntu nkunda kubabarira. Sinzi kugumana inzigo muri jewe. Uravyumva sinzi ntavyo nzi sinarezwe that way. Uravyumva. Uyu mukobwa hinge gatonya ndagarutse mbanze ndabarabiye ryari message ya nyuma twandikeniye kuri WhatsApp. Date ya nyuma. Hanyuma aca mbwira ukunye twavuye muri kuyaga neza cyo tuja muri Sharon arangwanya ku buryo ahantu hose ari umengo ndahagiye forcément ndiko nkurikira uwe kugenda ndamutuke ndamubwire nabi ndamufuhira umugenzi wese wa Gusto ndamubwira nabi which is not even true. Ani ingabire turahurira kuri pano nta n'umunsi numwe ndamubwira nabi nibatswa mu best wa Gusto sana nta munsi numwe ndamubwira nabi nta comportement mbi ndatwara around her kandi n'umuntu baryamana ku gitanda nyuma bavuga ati Sharon warambereye umuntu w'agaciro. Davina ni giki kuri Gusto ku buryo ahantu hose ngiye yumva yuko urumva c'est de la jalousie madame. Nimburi nga kuri live kandi gusubiriremo hani uyakire Gusto nazokujya tubandanye. Okay ngere ndabazanire date ya nyuma jewe na Davina twavuganye ko. kuduparitaje twinshi n'udutapu kabeza kwiyumvira show naye ndaranicaye. Alright. Uyu ni Davina. Murabona? Le 11 novembre. Abantu bogenda bakaraba nka ntuzenya. Izi ni WhatsApp. Abantu bogenda bakaraba amadate ba Mokenzi bari mu Bubiligi biraza guhurirana. Umukobwa nagiye kuri kote ya Mokenzi cagiye ca JC niho yaciye ampera ngaho arambloka. Jewe si tu me block I don't care. Naba Elva nabantu like barahagaritse kumugisha kuri WhatsApp. Jewe turagenda kuri TikTok turahurira muga ingorane twagiraniye muri inbox cha muri kahise. I don't bring it because it's not ntibikenewe vraiment kuko jewe ndazi kuba au milieu de meze ni kandi nkabereka kumengo nakina kimwe bintu waye nubwo vyonja bika nkama nda Jojo tamaraso je continue comme si de rien de wonyene ni ugumu babara parce que je vais t'ignorer et je vais faire comme si ibintu wagize nka umengo ntibivyigeze bimbabaza nubwo no bambabaye gute uravyumva. Why uwo mukobwa uno musaza kwemeza yuko jewe hari ico dufitaniye dupfa bla 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 akuzi inkuru zitarimwo nizaboze nizagize. Anyways, so far do you guys have a question? Yes, of course. Okay, question ya mbere Ubanza ufungure commentaire please. banze mufungure commentaire Nimba bitakubangamiye ariko. sawa. Okay, twagi Okay. Je ndafise ikibazo kuri jewe ku giti canje. Davina aravuga ko mupfa umuhora Augusto kubera ari umugenzi wa Augusto. Ibintu tweretse ngaha hari ivyo tutari tuzi twebwe ariko twumvise ariko tutari tuzi ukuri hagati yanyu ko yaba wewe ntitwari bwumve party yahoza kuvuga ngo Davina ngo tufi n'ibindi. So ikintu mupfanya mukuru ni Gusto cankwe n'amajambo wagiye kumubwira. okay, so
kuko Davi nawe avuga ko umuhora ko ari umugenzi wa Ghost. jewe nta kibazo na kimwe mfitaniye n'umuntu yitwa Ghost canke abagenzi ba Ghost nta na kimwe. Okay. Ikakusema commentaire please. Oya ahubwo nagira ndungi ikizindi audio kwa Gakiza muga banza donc muri make ivyo avuga sivyo kuko nakubwiye ni jewe mbanye neza n'umuntu baryamana ku gitanda ukumva avuga ati Sharon wowe umuntu w'agaciro wo ntiwambereye umuntu mubi uravyumva mu gihe nafidane ikibazo n'umuntu yona bajya umuntu afise n'amabanga yiwe sivyo. How come nogenda kubabazwa na umugore wa producer wiwe? That doesn't make any sense. Ikindi kintu nacho jewe na entre parenthèse la copine wa Ghost jewe Sharon twara abagenzi nuzana ngana manuze ngene nkayadarapa ama message ikiganiro caravuye kuri WhatsApp kuri Facebook iraja muri WhatsApp arambye ati ibintu mbwiye ni vyiza sivyo ibintu umbwiye ni vyiza ni kabisa biri donc merci kumburira mugabo ako kageso yuko ajyamana n'abakobwa benshi ndakazi ndambya great nuko nta kindi kintu naganda kubwire numvise no guproteja because the reason why ndaza kuyivuga mu kanya kari imbere Kendo waje kubaza Yego ndaza kubaza hanyo nande nimba numvise neza en fait Sharon numu ex wa Ghost hama noneho baby mama kuri Ghost nuko umugabo wa baby mama ari mu producer wa Ghost kandi Ghost agiye muri production arishura ivyo navyo je sais pas uko bigenda ariko nyene naho bahuriye ko bavugana noneho wewe Ghost se waza kuvuga ibibazo mufitanye n'ivyabaye dara donc muri passé se waza kuvuga ubu ko ari kibazo mufitanye ikibazo kiza kuvuga baby mama kandi atatu umva Jean donc baby mama raconte l'histoire comme ça ikintu dupfana Sharon nuko ari umugenzi nuko n'umugenzi w'umuhungu agwaye byo gupfa yo kuyahurira ko umva she's crazy in love no muhungu muri maki ntamushaka donc jewe ndamwisemberereza uravyumva muri maki donc je ndamwisembe donc je ndisemba Ghost uravyumva niyo context abishiramo so because rero Ghost yanyase hanyuma hakagera naho ndamufungisha because yase ko turyamana canke yase ko dukundana which nazi ivyo ari byo je cause mi Sharon Ghost twarabaye muri relation Yego uravyumva relation ntibaza ko yaba uwundi muntu adashaka kuza kuvuga ngo yohakana ko no mudiege babana mu nzu nta name yigeze avuga ngo Sharon na Ghost ntibigeze bakundana na name Ghost aravuga ati je na Sharon ntitwize dukundana bishobora kuba yuko jewe Sharon shobora kuba narakinwa ntabeshwa yuko nkundwa mugabo that's true atankunda uravyumva because which is true parce que quand moi j'ai réalisé que ngeze mu Burundi le gars avait une autre copine naramubwiye ati ugenda marembe iza uravyumva thank you solidarité namubwiye ugenda urugendo rwiza jewe nta kibazo na kimwe mfise no kuba single uravyumva I'm fine wewe you going to choose either that girl or me muga jewe when you come to me hari ibintu tezo guhagarika uravyumva for me nta bintu vyuko oh thank you be focused sishobora jewe Sharon kuvuga ngo no kwemera yuko nshobora gufinansa akazi k'umuhungu ndamubesheho as my expectation abantu benshi bagumye bambwira Jean uri mu diaspora gute hanyuma ukavuga ko ukundana n'umuntu shame on you araca aba ahantu atari heza nta modoka agira nta mahera agira ntasanye n'umuntu akundana mu diaspora and I was like jewe none nje guhindura ubuzima bwiwe n'ikindi kintu naco jewe none umuntu ndaje aciyanyereka undi muntu montre la photo ukungene jewe namenyeshejwe ko uwo dukundana ari mu rundi rukundo okay byabereye kuri statut za WhatsApp ya WhatsApp niho yabi nyanosheje shaho bon
Yego. parce que yarazi kuza kubiraba Yarazi ko nza kubiraba. Okay, mu majambo pardon gato watweretse ni contrat rwa rupapuro watwereka ubwa mbere yari contrat. oya ntabwo ari kontra Yaramahera yari yansavye yandi No. donc yarasinye aragira. Donc yarasinye yuko Jean azoyanyishura. C'était $650 bateza kongereza kugira bakore ipi. Yari 600 warayabahaye $600. Non, 650. $650. Non, 650 000 francs. Oh, okay. Warayabahaye. Ya narayabahaye. Ico gihe wari bayagusavye bakugurana. Gusto yansavye yangurana kugira agende gukora ipi navyerekanye. Hariho ipi donc yarandungiye message ambwira ati yandungikire kugira dushobe gukora ipi amafaranga biko bitwara uburyo bwinshi. So ikintu nashaka kubaza mw'uwo mwanya yakuguranye nk'umu girlfriend canke yakuguranye Naza kubivuga aho niturahagira ako kabazo kabiki aho turahagira. Ako kabiki. Kwa nindi kontra narazana. Kuza muraza gutahura igituma jewe namugurana amahera kandi namugurana amafaranga twandika byana confusinga n'abantu igituma muri mu rukundo kandi mukandika kumwe twari mu rukundo twari dukundana hanyuma tukandika kuko nibaza ko na Fernand ico kintu yakinutse cyane n'uwo mukopine entre parenthèse wa Auguste arambaje ati none wewe mwakundana gute hanyuma nta kujya amahera ko abandi bantu ata ivyo gusinya ari girlfriend urumva bidakunda. Humura ntayo ndama inkuru yanyu ntayo mara bizomara amezi 3. Azoba part 1 na part 2. Nama episode vraiment Nama episode ahora tuacha muri 2022 nitwa nashika muri 2024. None ko ndayibuze iyo foto. niwayibura wikomereze Niwayibura ukomeze abantu ntibabe bored. Iyo foto ndayibuze nga ndazi ko nshobora kuyitora quelque part. kuko inkuru zo neza ko zirarekeza ivyo kwabonye zirumvikana. Alright, so donc yagashize kuri nuzenya kuri story ya isanzwe acavuga ngo the girl comes first as intro. Reka ndeke no kurondera inuzenya reka ndeke Kana navyo we bandanye. Komsa ndeke no kwerekana na la copine kubona la copine nawe nyine turamugira ko mukanya Yo ego urumva so jewe umva ndashitse ibujumbura first of nari ngeze kuri ku mafaranga canke amafaranga kwayavuye ko tugeze amafaranga twayavuye ko kunyene nabeshewe yuko amafaranga yafungishije Gusto arayo jewe namwinginze sivyo ziwa Gusto ntaki nona kubwira okay reka ndaziba izi story yashaka kuzibujumbura nshaka Alvin Gumanga azumva aramubwira gusa aramubwira ati nta ntuze mfise na driver's license afise permis de conduire azumva acambwira ati ntayo mfise acambwira ati nangahe acamubwira ati mu Burundi naya ico gihe yari muri valeur ya $200 Ravimba yambwiye 700,000 ico gihe yari muri valeur ya $200 kundi ko $100 yari ego 35,000 yari 3,500. Do you have kids and still don't have life insurance? Well, alors donc then you probably want to hear this. I got a $1 million. again hariho umunsi umwe yigeze kuza ngo ababwiye Diego acambwira ngo imodoka yanjye yapfuye ngo yitware Diego n'umujama wanje gutya Diego n'umujama wanje bimwe ntashobora kubwira Uwo Diego turamugaruka vyumva yamugarukaho uwo Diego je duhura na Gusto twari kumwe. Oh thank you. Urumva je duhura na Gusto uwo Diego twari kumwe no amaso kuyanda ariko après muvugana. So first off je Diego tuzinanye kuva tukiri batonya. Okay. Live will end in 5 minutes. We have detected inactivity. The comments live, blah blah blah. To continue, check the puzzle. What the hell? Really,
Gusto kuko Gusto je naramufana ico gihe donc nika yakubwiye mwaraganiriye ibyo mwaganiriye Josepa Nika yamuje na Arahuza na n'uwo- Gusto kugira ndamutumira aze kuririmba muri Anife na Double J yaririmvyemo Okay. Ego. murabibona Uwo niwe Nika. uyu ni jewe Ego. tugiye murabibona yari Anife Mm. Nika mu kanya araza nika ngo azobibwira azobibwira wenyene bizomubwira urumva jewe rero iyi Anife niyo vraiment natumiyemwo nari utumiramwo umuntu yitwa Gusto. Gusto aze kwiririmba murabona Joel we show yari itesa Mm. navyo hari abasitari hari abastar urumva which means Gusto vraiment yahamagagwa bisanzwe sa yani Anife yanje ya mbere yo muri juin 2022 niho twamenyana hanyuma je Gusto akora nkushunga ntiyaza amafaranga nari namwemereye kumuha yangana naya ntuzenya naya Double J kandi ico gihe Double J yanabarushana hit ico jewe nta gahunda n'imwe nari mfise yo kuvuga ngo ndiko ndisimba abantu cyane byo kuvuga ngo ndiko ndaza kuba umustar ayone Turabibona. Anife yarabaye irahera jewe tumaze kugirane tumaze Gusto ataje muri Anife kuko yansa amahera ndamubwira ngo uzoze guciringa arambwira ngo ari kuza kuzinwa vraiment ngo uzoze ndazinga ndamubwira ya uzoze ndagutumiye acava ngaha narahiye ati ebana je niho nzoba ndi gado kandi icyo gihe mudiringa mwaboneye amaso ku yandi emwe twari kuri Kasuku urakoze uravyumva twari kuri Kasuku mu ntuzenya mu Kabondo yazananye na Diege unashima uwo munsi twabuze no kunyene dutaha twahateye irege tugenda kurondera taxi yo gutaha ubwo Diege muri kumwe na Nika niba ari Nika no Nika yari yagiye twari twasigaye ngaho dusigaye turavugana na Gusto dusigaye turaciringa kumva wewe yari yashikiye ahantu kuko nawe nyene no mu diaspora twari twahuriye mu Burundi no mu diaspora Nika no mu diaspora. no mu diaspora Okay. urakoze turahuye turamenyanye hanyuma uwo Nika donc Gusto ntiyaza ndaramubwira ati ngo ujya mu buntu wawe ntazosubira kuvuga ngo nini na nini arishima arambwira ngo yahanga urumva ngo suka ameze ngo umwana mwiza ndambwira wapi umwana mwiza ni Double J yemeye kuza hanyuma arakora ivyo yateza gukora hama even après ndanamugira kwiki ngumashaka ngo mama ko kwerekana ifoto yiwe okay anyways jewe rero turahuye no Gusto turamenyanye ntaje ndamukashije ndavuze ati atajiju